Inshuti bagenzi, bagabo, bagore, bavyeyi, bane, nkumi, namwe misore. Turi n'iteka ntangere ryo kubakira tugira ngo tunabaramutse tubereka urukundo tubafitiye tunabishimira ku kiyago ca Bose TV. Iyi ni iteka ntangere rero kuri twebwe kuba dusubiye kubonana namwe. Hari kwigerekerezo rya gicenda ukwezi kwa gatandatu niho twaheruka ngaha, none rero turagarutse kugira ngo dusubire tuyage. Kwizina ni y'ibitanga Antoine nkuko nayo nabibabwiye batazira Father. Hama ku ruhande rwanje rero ku ruhande rw'iburyo, ntabwo ari uruhande rusanzwe, ni urw'iburyo, turi kumwe nande. Murakoze cyane. Ku ruhande rw'iburyo bwawe muri kumwe na Dushime Jean Marie muga batazira gicocoro. Ego muhezagirwe cyane. Okay. Nuko rero Dushime Jean Marie, reka ndabashimire kuba aka kanya musubiye kugatanga kugira ngo dusubire duserukire umwe yadutuma. Ego. Na cyane mu gihe yari yadusavye kugira ngo tumushikiririze ibijanye n'ihiganwa yari yateguye yaga nawe, kandi iryo higanwa amatwi adusumira ryagenze neza. Ko ryagenze neza rero mwene wacu, reka tubibwire abantu abashoboye kuvyumviriza bumva iherezo ryavyo. None sivyo cyane no munsi aha tugomba tubayagire tubabwire uko ihiganwa ryagenze yaga nawe, maze tubabwire uko byagenze, tubabwire nibaza ko iyo haburanye babiri hatsinda umuntu umwe. Uko biri kose haburanye benshi mugabo abatsinze nibajya batatu nyene kuko nibibanza bitatu bagwanira sivyo. Ego cyane. Nibaza ko ino munsi abakunzi ba ikiyago ca Bose TV muza kumenya uko iganwa ryagenze, twongere tubasobanurire neza uko ryari ritunganijwe, hama tubabwire nuko abarikoze canke abarigiyemwo uko barusanyije. Nuko reka tugushimire, twaranumvije amateka yawe nyakubahwa igihe twumva kakajambo ka Dushime Music, umurongozi wa Dushime Jean Marie wa Dushime Music. None rero twatewe n'iteka twumva n'amatwi adusumira ko muri yaga nawe abaririmbyi ba Dushime Music batatanzwe. Rero iteka warabateye ryo kuba warabazanye muri yaga nawe bakumvira kamo wabateye mwene wacu. Kubera jewe abo nateye akamo ntibanyumviye, washoboye wewe wagiriwe amahirwe wateye akamo baraje baritabira higanwa, ariko jewe abanateye akamo. Muri make bagize umugwi wa Dushime Music Group n'abantu bumvira, n'abantu b'indero runtu, n'abantu binkerebutse kandi atakintu na kimwe gishobora kubacika, yaba mu by'ijambo ry'Imana, yaba mu by'imiririmbire, yaba no mu by'ubuzima busanzwe. Barabangutse n'abakompeta. Ego ndabitahuye. Oya vraiment n'abantu nukuri umuntu atocisha mu ijisho. Okay, nkundira rero tubwire abariko baraturaba, abariko baranadukurikirana n'abariko baratwumviriza yuko ihiganwa yaga nawe ryari ryateguwe n'ikiyago ca Bose TV. Hama abashoboye rero kuryitaba kumbure abantu babimenye uko vyagenze. Ngira ngo woshobora kutudonagurira uko abari baje bikwitabira ihiganwa abari bo mwaba mugize neza. Murakoze twagomba tubabwire icambere kimwe ukuntu byari bitunganijwe nkuko abaravye video ya mbere twatanze turiko turavuga uko ihiganwa riteguwe cyangwa uko ritegekanijwe. Nukuri bibaza ko benshi barabitahuye kandi barabikurikije. Hama ihiganwa rya Bose rya yaga nawe TV, ikiyago ca Bose TV uko ryari ritunganijwe, titre yitwa canke umutwe w'ijambo witwa ngo yaga nawe sivyo. Hama abashoboye kwitabira ihiganwa n'abantu tubona abantu bashika 18 mu gihugu cyose mu gihugu cyose cy'u Burundi. Sinzi ko
babaye benshi canke babaye bake mugabo twebwe twakira nibuka igihe dushize ko burya butumwa busigura yaga nawe abashoboye kuburaba bararenze 600 mu minsi 5 yego rero wamenga abantu 600 babyumvirije bashobora kuca bagira uko bashoboye bakazana akahise bashoboye gutorokanya kugira ngo ibintu biryohe bashobore kuca bazana nabo bashobore guhiganwa mu bandi mugabo rero urumva ko mu bantu 600 bashoboye kumviriza hajemwo 18 ariko kandi ntawo bacinja icaha canke kutamenya burya kahise burya kuja mu ihiganwa bisaba kuba warabyiteguriye canke uzi bimwe mu byo woshikiriza burya si benshi bashoboye higanwa burya aba 18 no kuri genda bashimira cyane waruzi ko muri aba 18 harimo mw'abantu batanumvirije bijya twe twashikirije yego warubizi nabyo narizi ko bose bagiyemo wenagira nawe ubwawe warabibonye ntiwabonye ko hari abantu mu byo bashikirije batisunze ya matariki n'amakondiso twasizeho bimwe mu byo twari twabasavye sivyo bashizeho ari navyo byagiye bituma kuri bijya bintu bibakuramwo baronka ko umuzingi nkuko rero bimeze abantu 18 bitabiriye ihiganwa rya yaga nawe bava mu ntara zitandukanye aha ku rutonde turabona ko ariko imbere yuko ndababwira intara bavuyemwo turabona yuko igitsina gabo nibo basa nka bari hejuru cyane bitabiriye abagabo 10 igitsina gabo Imana ibahezagire cyane umuntu wese yitwa kari igitsina gabo yitabiriye ibiganwa Imana ibahezagire hama igitsina gore na abantu 8 bumva ko nabo nyene ari benshi uko batanguye gukerebuka igahabisigura kari nka pepre compte ni nka 45% yego ni nka 45 kurumva birasa vraiment harimo ekiri bidasanzwe hama nkuko twari twabashikirije twari twababwiye yuko hariho novuga ko harimo akanywa cyangwa akabijya ko abantu bakuze niburi barenze imyaka 50 y'ubukure bazokwitabira rino higanwa byo kuri bazo bafisa akantu ko mwihariko baronswa rero Imana ibahezagire twarose abantu babiri basa bakuze harimo mbere umukukuruke umwe nubundi yo bakiri ku kazi mugabo arenze imyaka 50 Imana ibahezagire cyane rero mu majambo make aba papa canke aba igitsina gabo n'abantu 10 hama igitsina gore n'abantu 8 haca habonekamo n'abantu babiri barenza imyaka 50 umwe afite imyaka 64 ubundi umenga afite imyaka 50 n'ingahe n'umwe ego nuko hama sinzi ko babwira intara bavuyemwo kuvyo ndiko ndaraba intara ya Cibitoke niyo yaserukiwe n'abantu benshi n'intara ya Bujumbura izo ntara ko ari zibiri zavuyemwe abantu 8 no kuvuga intara ya Cibitoke 4 n'intara ya Bujumbura 4 bisigura yuko Bujumbura ni Bujumbura meri kumbure naje nagiye ndacumva burya intara ya Bujumbura niriya yahora yitwa Rirare ariko kubera ubwabo bivugiye ko bava muri Bujumbura reka natwe tube turafasha ivyo ariko bava muri meri ni muri meri kubera ko Bujumbura mu Kamenge mu Kanyosha ni muri meri ntabwo ari Bujumbura intara ya Bujumbura yarahindutse ubu ni hariya mu misozi hama rero biboneka ko abantu 8 bavuye hehe mu ntara zibiri imbo yani majambo kandi hakaca hajamwo babiri bububanza urumva abantu 10 bimbo bisigura yuko inkuru nyinshi zisohotse intara zimbo bazikurikirana cyane bazishikira kare ako nakabijya tazyo yababikurikirana cyane nka kujya ku indagara mbisi zabonetse urabona ko batangwa kubimenya bwa mbere yego biboneka ko nabandi benshi baje yego batava imbo yego ariko bashobora kuba baba nimbo babimbo harimo umwe w'Ikarusi babiri b'Igitega umwe w'Imakamba ibururu umwe
mu rutano umwe ni muyinga attention muhungu ni muyinga iwabo na fada kujya muhungu wewe muyinga warumvise jya muhungu ukuntu yavuze ukuntu yitwa nukuri ngo yitwa mukunde umushubi ngo wo ku nkoma yabanege ujya muntu yaranyemeje n'umwe yari yambaye ikaruvati y'amadrede baramubonye kandi yavuze n'ibintu bikomeye ariko rero ugiye kubirabuye yagiye hashese zigura ofete yagiye ntiyakurikije amakondisiyo twatanze urya rero yinjiye mu mateka yo mu kinjana ca 15 iyumvire twe twasavye amateka yo mu kinjana ca 20 mugabo yacamanuka aje mu kinjana ca 15 no kuri Imana ubwo rero urumva yuko umunsi tuzozana irindi higanwa bijanye no mu kinjana ca 15 umva vraiment ko akabanza ka mbere oya nawe uravyumva azofuta bo hama rero muri iri higanwa hari ikintu nabonye abantu benshi bo mu ntara y'Imbo ku bintu bavuze imiziki urazi gituma je nibaza ko ari kubera bugimbo urabona begeranye harubiye n'igihugu ca Kongo bari igihugu ca Kongo igihugu nabantu abene igihugu b'abakongomani bamenyereye ibintu byo gutamba bamenyereye ibintu by'imiziki nibaza yuko bara influencer canke barafisemwe akantu kagahehera gatuma bakurikirana umuziki cyane erega jewe nari niyumviriye ahubwo ngo abantu b'imbongo ntibakunda kwiga ibijanye n'amahistoire yo kahise y'ibintu bijya vyimbitse kure ngo bikundira kuririmba je nivyo nari naciye ntaho oya byose barabizi ariko urumva ko umuziki kabisa abanyegitega hariya za Muyinga yo hariya za Muramvya niyo abami babo niyo abami bo bitaye ibintu by'abami mbe warumvise umwami ngo kwatagira umwami ngo ntiyavyubuka mbe bavuze ngo umwami yabyutse ngo yaribambura nk'ubugize gutya yabayibambura mu bari ni cicina oya ntawe nibuka ariko sinzi umuntu abivuze ariko hemba ni Nerisia umwami ngo aribambura ntuze niko yaribambura n'utundi tugenegene hama rero mu bindi bintu bagezageje gushikiriza harimwo nk'umuntu yazanye akabijya avuga ibintu bijanye n'ivya Primus League ego inkino abantu baramenya nahamenyeye byinshi vraiment sinarinzi by'inkino byatangwe mu Burundi ukuntu byatangwe mu Burundi ngo ari inkino ngari imigwi 12 mbe yari 12 mbe ari 10 hanini ariko kandi hari n'ubundi yavuze histoire y'umukinyi yafatishije yitwa Muyomba n'abaye Muyombo ego cyane sinarinzi ukuntu Interstar yabayeho burya nabimenyeho ndabukati burya hari abana bazi inkuru barazi kurondera burya Star warumvije ko ryavuye ku nyenyeri Star kubera bari bavuga mu Kirundi yego vraiment ngo Interstar aho ryavuye yari imigwi ibiri imwe yitwa Inter iyindi Star mpaka barayitera oya vraiment iri higanwa vraiment ryari ryaje hageze nahamenye ibintu byinshi n'ubuzi ya video vraiment amaviews narabahaye n'ukuri amaviews narabahaye narabarundiye ko iminsi yose numviriza amateka yanyu bose nta muntu numwe yavuze ikintu hajya ntumvirije vraiment bo hari uyundi rero yavuze ibijanye n'imiryango we wari ubizi bijya by'imiryango narabyumvirije je narumiwe hajya rero umuntu wari we wese mu Burundi arafise umuryango wewe nawe uturavye uze kuraba umuryango ukomokamwo hama nta uraba asangwa wuwe burya nta muntu umwe adafise umuryango akomoka nanje reka ndawufise nanje ndawufise naje mu miryango bavuze narumvise nko kumenga hariho ngo bisa nk'igisanira c'umuryango w'iwawe yego oya ho ni bon vraiment ni vyiza birashimishije boke rero ubu rero bitunganijwe gute ni ukuvuga rero twagira tumenyesha abantu bose bakurikiye iri higanwa yuko ryaheze ejo itariki 20 oya mumbabarire hari ku munsi wa kane wa leta yego ari wa gatanu w'isabato
igihe cy'isaha 5 z'ijoro n'iminota 59 yego niho ihiganwa ryahagarara no kuvuga umuntu yazi ko yari yapartagije ama video yiwe yari yasavye abagenzi be bashobore kumuraba uwo mwanya vyaciye bihagarara abakurikiye kubandanya baraba no kuvuga ivyo baravye kwari kugira ngo kumbure bumviriza amateka ariko si kugira ngo baha amahirwe uwo baba bariko bararaba byarangiye bon bisigura yuko rero kuba ryahagaze murakeneye kumenya muti none ayo mahiganwa koko ni bande bayatsindiye burya rero nyakubahwa nukuri bugigishika cyose abantu bakwakurikirana kino kiganiro tuko turatanga ndabizi neza nawe nyene ndavye ndakubonye ndabizi ko urindiranye igishika kumenya ati mbega nonde yatahukanye higanwa ko menga nijari ryoroshe mbega byagenze gute mbega mwisunze iki mu gutanga amanota kugira mu ronko wa mbere nibaza ko ibyo tugomba tubabwira tugira tubabwire none ko biri ngaha byose biraha ico nico nyakubahwa muherako murabona hari ibintu bishika kuri byinshi bidondagura hama tubabwire n'amanota twagiye dufatirako murakoze cyane nibaza yuko ndashobora kubyereka abantu bose bakora dukurikirana bakabona niburi basi kuntu oya twoba abantu ntibabikeneye kuko aya manota ndabereka amanota ndabereka gusa uko bitunganijwe aha ntago babona amanota murabona ibi byose nibyo tumaze iminsi dukora ariko kandi ejo isaha 5:59 nihagaze kari gatanguye aho twari dutanguye kujonjora no guheraheza nuko rero reka tubabwire ko uko ibyo twisunze n'amanota kimwe ukwaco cari gitunganijwe twabigabuye mu mice ibiri sivyo neza cyane hariho contenu de l'histoire sivyo iyo nkuru mbega yari yubatse gute iyo nkuru uwo muntu yacikirije yari yubatse kuko byakera ni byinshi ariko kubitondeka neza kuzana niya nkuru itusha ku muntu cyangwa ku mutima w'umuntu naco n'ikindi kandi ibi nivyo twari twanivugiye muri ya video ya mbere cyane hama iyo contenu de l'histoire ni kimwe hama kirafise amasous-titres ndaza kubabwira ariko kandi hariho n'ikindi cya kabiri cyitwa analyse technique kubera ko akona kabirya nibyo byari bikuru kugira ngo tumenye mbega umuntu yarose amavyuza ngahe mbega yarose watch time kuko byari imwo mu higanwa amasaha azorabwa mbega babone mbega ibiki n'ibindi sivyo byose biri muri technique reka rero duhere kuri contenu de l'histoire twace du sous-titre contenu de l'histoire twagize du sous-titre dushika indwi sivyo twa du sous-titre dushika indwi twari ku manota 40 munyumvirize neza du sous-titre dushika indwi twari ku manota 40 hariho akambere kitwa personnage kari ku manota 5 sivyo hariho akakabiri kitwa tele sivyo reka tugende turabisigura wenda niho babyumva personnage sivyo twari dukeneye kumenya uyu muntu ariko yatanga inkuru iyo nkuru yiwe yavuze kuri bande yavuze kubiki uravyumva kuko uri kuratanga inkuru tugumva wavuze ku bantu benshi nyabo wavuze n'umuntu mwari kukamugumako ivyo vraiment waba wahejeje kugira kubitora hama inkuru yabereye twari tubikeneye reka ngaruke kuri personnage ni kujya kuntu udashobora kuvangavanga abantu mbega abantu bandi bari muri iyo nkuru les personnes bari bagize iyo nkuru wari kuravuga hari wavuze kuri Ngabo Leonce uvuze kuri Ngabo Leonce ucuguma kuri Ngabo Leonce kwavuga n'ibyiwe wenda hari nabo baratanguranye umuziki sivyo babavuga hama hari hotel mbega byabereye baragerageje Ngabo Leonce yarize Gitega canke ntuzenya Muyombo yari umukinya atangwe kwiga kuri naka urumva nayo matere twa dukeneye kumenya nabyo byari kuri 5 hariho amadate kuri akandi kasutitse kagira 3 date
date twari dukeneye kumenya amatarike amagenekerezo yuko umuntu yaba yazi twebwe nakavutse igenekerezo iri ni umwaka uyu n'uyu na ca kibanza cyo yavukiye yatera ikigaruka uribuka umwe yavuga kwa gasore n'igihe yagenda kuhiga mu Birigi n'ishure yizeko ujya mwana yaratwemeje cyane yego hariho langue mbega ururimi wavuzemwo ni Kirundi ni Gifaransa ni Icongereza ni Kidagi ni Kibangladesh wavuga utadidinganya mbega utavanga indimi kuko harimo abagaragayemwo bavuga indimi zibiri ugasanga akavuga amadate mu Gifaransa ngo ico gihe ngo hari lo 21 août ngo 2024 urumva aho ururimi yatanguye Ikirundi ashira mu Gifaransa rero mu majambo make rero ivyo byose twabiraba byari kuri 5 navyo hama hariho na teni akandi gasuti kagira yaje gutanga inkuru yambaye byari bikenewe yambaye gute muga twe n'inkuru turaba ukuntu twambaye twebwe turabashikiriza nkuru turabashikiriza ibyavuye mu higanwa turi mu higanwa mutubabarire hama hariho na image aho turi muri ntuzenya continent de l'histoire akona gasuti tegega gatandatu image mbega image yasagute kubera ko ntidukeneye bya bintu bimenga nibifuka bya bintu bitabona neza uri gutanga inkuru twa dukeneye kubona neza image nayo yari kuri 5 hama hariho ide icyumviro nyamukuru mbega cyari gifatiye kuki kabisa mbega cafashije iki abantu bacumvirije ide rero twayihaye amanota 10 urumva kuko urumva ko ni content urumva itegeza kugira amasuti trailer yarindwi nuko c'est-à-dire 5 na 10 c'est-à-dire ku 40 sivyo neza cyane yego hama twugende muri analyse technique sivyo niho rero uruzingiye ingata niho gwari ruzingiye ingata naho nyene hari amasuti ashika 6 analyse technique hariho views warabwe nabanga twe twabivuze yuko dukeneye abantu igihumbi hama bace bagira kabijya ugasanga umuntu yarabwe n'abantu ibihumbi 2 twe twababwiye ko tubakeneye ibintu 2 twebwe oya kuko nino saha hari amavyiza kijako kandi mwaka uzorinda yakijako ariko hari hakenewe iki igihumbi sabwe umuntu wese yarose amavyiza igihumbi uwo afise amanota 20 twasize ku 20 kuko analyse technique iri ku manota 60 yantuze ya contenu de l'histoire iri ku manota 40 c'est-à-dire dukorera ku manota 100 yose hamwe c'est-à-dire analyse technique rero views zari ku manota 20 hama hariho watch time canke amasaha no kuvuga ibintu inkuru yawe yashikirijwe yarabwe n'abantu benshi nivyo none yarabwe umwanya ungana gute waruzi ko hari ibintu byaba bitwengeje ugasanga umuntu biboneka ngo yarabwe n'abantu ibihumbi 2 mugabo waja kurabwa usanga nta n'amasaha 100 bamurabye amasaha ni gikuri ntakuze badoma ko gusinkuru bakaca bicomokera abantu bari bamufashije cyane oya mbo wenda ku mavyuzi mugabo ku masaha urumva ko baramutereranye mu yandi majambo sadire uwo masaha amasaha 100 twari dukeneye ufise 100 wese abafise 200 ivyo niko byari biri gukora hama ku yindi pwigira gatatu nababone mbega wagize ababone bangahe ku yo nkuru yawe ababone bagiye ku kiyago ca bose TV yego twafatiye rero ababone 100 uwo muntu warose 100 bafise amanota 5 hama hariho na commentaire yego commentaire twafashe 100 twafashe amakomantere 100 mbega umuntu yagize amakomantere angahe ubwiza amakomantere 100 ufise 5 points hama hariho amalike twafashe amajana 5 ufise amalike amajana 5 amanota 5 hama ibihugu rero mbega ibihugu byakuravye le pays ibihugu byakuravye ni bingahe dusanze kwiza 5 vyonyine bafati ku bihugu 5 igihugu kimwe ni nota rimwe kufise ibihugu 5 abafise amanota 5 nuko hama yose duteranije guhera kuri le contenu de l'histoire na analyse technique yose aho ku manota 100 hama banyeneyo bazogirirwa amahirwe y'umwe wese azohabwa ivyo bintu abibone ivyo uko byari kuko
hajya saa 5 nyene hamwe twavugana twaciye tugira turavyegeranya ibintu byose ku giti cy'umuntu umwe rero umuntu weriwe wese azobihabwa. Ngomba rero bakunzi ba Ikiyago ca Bose TV, ngomba ndabamenyeshe aha hantu nta kamwana wa mama kagiyemwo, nta santima zagiyemwo, nta kintu cyo kubembereza carimwo. Twaruguruye imashini, turinjira indani muri komprogotere, turacukura, turacukumbura, turaraba umwe wese amasaha bamuravye, turaraba umwe wese amavyuza afise, turaraba amantuze amabone afise, turaraba ama like afise, turaraba ama commentaire, ibintu byose turabiraba pe. Hama video yose twagiye turayiraba imwime, turabateni, twumviriza amadate, twumviriza ururimi, nta kintu na kimwe tutaravye kandi cyose tugiha amanota. Nuko nibaza ko turashaka kuvuga rero ukuntu byagenze, amanota twamaze kuyavuga, umwe wese aca yumva ko wenda byagenze. Ego tugira tuvuge abantu batatu bonyene kuko ni nabo bari barazishinga iri higanwa. Hama mu kubavuga twashaka tubanze tuce tugira ko tubabwira ivyo umwe wese azotwara. Ariko rero twagira tubamenyeshe yuko twabigabuye mu mice 5. Siko bimeze gamene wacu. Biri mu mice 5. Ibi bintu abatwumviriza bavyumve neza. Umuntu wese yagiriwe amahirwe yo kwitabira ihiganwa. No kuvuga abantu 18. Siko twavyumvise. N'abantu 18 bitabiriye ihiganwa. Abo bantu 18 umwe yahawe uburyo bwiwe yo barakoresheje amamega akadeplacement twafatiye ku mafaranga ari moyenne kuko murabizi ko bigoye byo muri iki gihe. Ariko umuntu wese yagiriwe amahirwe agashika akazana inkuru yiwe azohabwa ibihumbi 50. Munyumvirize neza mumwumve, umuntu wese yitabiriye ihiganwa, yabo wavuze neza, yabo wavuze na umuntu wese gusazanye ihiganwa, abantu 18 umwe wese arafise envelope yiwe ateguriwe y'ibihumbi 50. Bisobanura iki rero? Abantu batitavye ihiganwa bibaza ati wenda ni za nkuru zo komboga, uwo muntu arahomba 50. Wenda ari gihe ari kuzoba n'uwambere cyangwa kabiri akaronka na yayandi. Kandi mu byumba n'abandi baba bambere n'abakabiri n'abagatatu, nubundi iyo 50 biri mu envelope ari mu basine nyene. Rega ntiwari wiyenze n'umusi. Sawa. Bo inyuma y'ibihumbi 50 azoba amaze gufata. Yego. Zoca tumuha n'agapira kera derere. Wow. Agapira kanditseko yaga nawe ngaho inyuma. Aho imbere naho Ikiyago ca Bose TV. Agende kuyagira abandi. Nukuri Ikiyago ca Bose TV yaje hageze. Yaganuye. Nukuri yaje hageze pe. Yaganuye. Uje vraiment ndayishimira cyane. Ego urumva ko umuntu wese yitabiriye ihiganwa, abantu 18, imipira 18 yanditse ko neza, agapira gasa neza, karabateguriwe ku munsi wo gutanga izo mpano. Ntaze n'umwe asiba. Hari ikintu tutavuze. Sindaheza rero. Hari ikintu tutavuze. Umuntu azosiba. Mu bantu bose bagiye mu iryo higanwa, umuntu azosiba. Umuntu azosiba uwo munsi. Uwo mupira ntarimwe. Azohabwa amahera yiwe bazayamubikira, azasanga ku biro. Mugo mupira. Ego mupira vraiment bazoca bahuye undi. Bazoca bawundungikira. Nanjye ndawuhabwe ndawukeneye. We yashoboye urikunda nawe ariko. Bo hanyuma rero hariho abantu bashika kuri 5 tubwiriza kubabwira n'ukuri. Kubera yuko twabigabuye mu mice ibihumbi 50 byahawe umuco ugira 5. No kuvuga rero hariho umuco ugira 4. Yego. Umwe twahereye inyuma. Cyane gose umuco ugira 4 niwe abantu babiri baje kwitabira ihiganwa biboneka yuko bamaze kujya ubunani bwinshi. Yego barenze imyaka 50. Abo rero
inyuma ya vya bihumbi 50 bazoba bahawe yego twaciye tubapfungira n'uyundi mufungo w'ibindi bihumbi 50 bica bikwira iraki ibihumbi ijana urumva ko bazoganura nibaza ko abantu bakuze batitabiye ihiganwa barahombye vrema nukuvuga ba bantu umuce wa kane abantu babiri baje kwitabira inyamaganwa bakuze bazohabwa ibihumbi ijana yego ariko rero hariho umuce rero umuce wa gatatu yego umuce wa gatatu n'umuntu umwe n'umuntu uwo muntu turamuvugize hari cyo bidutwara uwo muntu ntaco byo dutwara kumvugiza na stade n'umuntu azoba yagize wa gatatu yego muri babandi batatu ba mbere sibyo yego mutubwire nyakoba mbo umuntu wa gatatu mu bantu bagiye mu ihiganwa n'umuntu yitwa niyo mwongere Jean ava hehe Rutana mu ntara ya Rutana banda mukomera amashini kuri niyo mwongere Jean agashimwe kiwe envelope yiwe n'ubundi baza ahirira irafunze neza irafunze neza vraiment ku munsi wa dimanche ni noti ibihumbi amajana abiri yego amajana abiri niyo mwongere Jean kandi umenga umunyeshuri muri université y'Uburundi cyane no muri kaminuza y'Uburundi yavuze abapware mwubahwe ninga yavuze kubyerekerwa gasore oya umushikirangoma wa mbere iryo jambo rero umushikirangoma n'ubu nararyumvire cari ryo byaransize yavuze ngo yaciye atoranga abandi bashikirangoma ngo barongora arabavuga ngo w'imigenderanire ngo werere nibaza ko umushikirangoma yo bari nka premier ministre kuko yaciye avuga ngo abashikirangoma ngo yaciye atora bakiya gihe ngo nawe yaciye atora abashikirangoma bese no ko ari nka premier ministre w'ubu umushikirangoma wakiya gihe uyu mupware rero niyubahwe oya vraiment yubahwe cya gatatu yagitsindiye ndamukomeye amashi yewe mu buryo butoroshe vraiment kandi ku maviews menshi vraiment ikintu cameze nk'ikihamugoye gatoya watch time amasaha vraiment nanje mvuze nti kibanza cya gatatu yagitsindiye mu buryo butoroshe yego amasaha kweri niyo ariko yaragerageje vraiment mweza gira duga kwijambo nyakuba umuntu yarose amanota ngahe kubwira abantu bavyumva voilà muri yama sous-titre twavuga yama contenu yama analyse technique na twa sous-titre mwumva reka tuvuge muri usange niko vuga amanota agiye aronka muga nawe nyine arahari tuzamushikiriza ntuzenya niyo mwongere Jean ava mu Rutana yarose amanota 86 n'ibice 84 kwijana urumva ko yakoze cyane no kuri genda mwongera amashi 86 n'ibice 84 kwijana imana maheze cyane vraiment yego hama wa kabiri rero umuntu yabaye cya gice cya kabiri twabize mu mantuzenya atanu cya gice cya kabiri basenkani abandi twatangwe ho abagatanu kuja mu bakane uhejeje wa gatatu ubu tugeze kwa kabiri umuntu agira kabiri no muntu yitwa n'umwigeme vraiment yitwa Mugisha Krista Benita Mugisha Krista Benita Imana igohezagire cyane n'abavyeyi bakuvyaye Imana ibahezagire cyane nukuri yavuze ku mateka y'umuririmbyi kazitwa Kajanine ega je rero burya rero byaranyobeye mwakuma numva ngo Kajanine ngo Kajanine niyumvira ko kantu Kajanine none ivyo bintu nibiki erega ngiye kuraba ahantu cyanditse mbona ngo kadiyane ngo nine none iki ni kirundi ni gifaransa Kajanine nukuri n'umudamu vraiment
yakoze amateka mu byerekeye imiririmbire ndakunda indirimbo ziwe cyane ujya rero Benita wowe ikintu naramushimiye cyane ukuntu yace yinjira n'ibwinaririmba nkakaja n'inyenyene vraiment yarandikije amateka apari yuko yarose naririmbo narumwe kwiwenze oya nikuri imana Benita imana igwezegere cyane kandi courage cyane rego vraiment yarakoze neza no ku manota meza cyane ashimishije amanota yarose Benita yarose amanota 88 kwijana sadire yasumbije uwa gatatu empwe n'ayandi hejuru urumva ko nawe barababana akantu gusa mu kubite virigire ni watch time ku masaha burya amasaha niyo benshi yabakubise mugabo Benita yagerageje ku masaha hama Benita envelope yawe ibihumbi majana 3 ibihumbi byawe majana 3 birabitse neza kuri TV ikiyago ca bose nukuri umunsi wa deno tugenda kuyatora ubunyene ndabizi ko umunsi wa dimanche sawa okay reka rero twe turakorera amashongo wa mbere nimero kuzigenza umugwi w'abantu 18 rero acha tumuvuge gute cyane ukuri birahene ngorane ariko twari kwibagiye kuvugira abantu umuntu yitwa Krista Benita yagizwe kabiri mbega ava mu ntara ya Cibitoke muhungu chebe nikabayi Chindizi nimbo ni chebe imbo umunyembo chebe kandi usanga ari umunyamabaye Rejade mabaye mbo sinzi oya muri presentation numvise menga avuga mu rugombo menga avuga nk'abanyabega rugombo namabaye ni namabaye c'est la même chose nous sommes les mêmes okay rero Cibitoke vraiment yubahwe umunye Cibitoke wese turamukanya nukuri vraiment Cibitoke oya noco we imvuza ngo mba mu Cibitoke cyo bibaza ati wenda hagiyemo akantu oya jewe vraiment ndi umuntu ajejwe jiri ndi mujiriste je ntabwo mvuga intara mvuga mugabo okay gusa Cibitoke yubahwe pe hama reka tubabwire umuntu wa mbere wambwira umuntu wa mbere wowe wiyumviriye cyangwa wowe wiketse basha wiketse nde nabonye ko wamutoye uwo nyene wiketse niwe wa mbere pe niwe wa mbere ega bamaze kumwikeka oya bamwikeka gute none biri kuri buga ntibabona amavyuzi ega barabura kuri wibaza ko ari yarose amavyuzi menshi ariko rero amavyuzi ega niho bigoreye yarose ariko ntabwo yarose amavyuzi menshi gusa igihumbi yarayakwije oya vraiment yubahwe reka twabwire umuntu rero ntubatira amatsiko ndabizi ko muguma muvuga ati muvuge uyo muntu wa mbere akabijya kiwe umuntu yararondera hamuca ego kugira mwaki nota oya vraiment nukuri yarakoze pe kandi ndabizi ko kubura hucumu ndabizi ko nabakunzi b'ikiyago cya bose TV abantu bose babonye bijya higanwa baramwiyumviriye kubera baramwiyumviriye nukuri ukuntu yabikoze bashake barabe n'amakomantere bego barabe n'amakomantere baraba marayika umuntu uwa mbere umva muri komantere yaba no muri views nibaza ko tamusumbije yaba muri views baramusumbije muri like oya views baramuri inamba cyaba niyo y'amakuru nayo uzi je nabonye umenga eje twabigize umenga basa nk'abanganya reka sha views baramuri inamba urabona naho tworaba nk'ubunyene gusa biriko urabona uyu uwitwa kari we nimero ya mbere urabyumva mwene wahacerega afise amavyuzi urabona ko afise amavyuzi 2692 urabyumva ariko inyuma ziwe hari umuntu amusumvya turabe hari umuntu amusumvya umusumvya rero niwe wuya amusumvya aramusumbya viyuzi 2890 yego mbo nubwo yamusumije vyuzi mugira isigaye uwabaye wa mbere yacasumbya uwa gatatu n'uwa kabiri ibintu byinshi c'est-à-dire ko byabigabe mu manota nyarutsa mu majambo make umuntu yabaye wa mbere ni umuntu yitwa Mbonimpa Don Dive abagabo babiri Mbonimpa Don Dive okay uwo muntu nukuri Imana imuhezage cyane murabe inkuru yavuze ni inkuru ijanye n'umuziki
n'umuziki inkomoko y'umuziki w'Uburundi inkomoko y'umuziki w'Uburundi ahereye mu Rwanda ngo batasisinze yahereye kuri Mwezi Gisabo ego buryo ugiye kubiraba Mwezi Gisabo yararongoye igihugu gushika mu myaka y'1900 n'utuntu dutoye kandi Mwezi Gisabo yarongoye igihugu mu ngorane vrema ariko rero wumve ko uyu muhungu yarataroroye amateka amenya nayo kuri Mwezi Gisabo ko hariho abantu bashobora kuvuza inkembe bahama bagatuma ibintu baje bakabagasinzira ego kubera umuziki mu majambo make rero uyo mbona Dondive avuka mu ntara ya Cibitoke nukuri Cibitoke se ngenda babwira twongera turamukanya abanyecibitoke nukuri twongera turamukanye abanyecibitoke cebe Imana bahezegere cyane vraiment mufise impano mufise n'abanyempano ahubwo aba bana bakwiye kubashigikira nukuri n'abanyempano pe muza amanota rero yarose Dondive amanota angana na 96 kwijana mu majambo yake yahatswe kutwuzuza iyo tutaba magabo yahatswe kutwuzuza burya kajya kantu nukuri sinzi nuko yananiriwe ahantu hatoya nyene haba gato yahatswe kutwuzuza mumvirize Dondive inkuru yo muyirabe icambere kimwe image yafise image nziza ntisa nk'izabandi ica kabiri yagerageza kutwereka amasanamu n'amatarike akashiramo neza avuze umuntu ukace mubona yavuga umuziki wa kera ukacewumva yaratwemeje mu nzira zose n'abandi bavuze ku muziki nabo baruyumviririza ivyo bavuze bagereranye n'ivyiwe bace bakompa mu majambo make rero nuko uwa mbere ni Mbonimpa Dondive uwa kabiri ni Mugisha Krista Benita uwa gatatu n'umuntu yitwa niyo mwongere Jean wo mu Rutana nivyo rero nuko bitegekanije nibaza ko uko rero uko bazobashikiriza ubwo ganuke uko muzoshikirizwa abatsinze mwese n'abagiye mu iryo higanwa ubwo ganuke muzobikurikirana n'abatazoba bahari nejo ku munsi w'ejo dimanche igihe cy'isaha oya nejo ku munsi w'ejo ni kuvuga dimanche ni kuvuga ejo dimanche igenekerezo saa 9 sange saa 10 bizaba biri ku mugara n'umunsi turi 29 n'umunsi wa 29 nejo shani nejo ejo dimanche rero bizobikibiriraho umuntu wese azoba akeneye kubikirikirana zokugura gusa ku kiyago cyabose TV hama barabe ukuntu bahabwa ubuganuke bwabo kuko kandi ngo ntibizoba byoroshe amatwi ansumira ngo ntibizoba byoroshe none wewe umva byokora gute aja amatwi ansumira ngo ntibizoba byoroshe vraiment muzobikurikirana ikiribiriraho natwebwe tuzabikurikirana hama kandi hazoba hari n'abantu baje teramisha abatumire ndetse nabo bantu batsinda ubwo buganuke hazoba hari ibirori n'ukuri bibereye ijisho hazoba hari n'ukuri umuntu atazohashika mbe n'ikibanza ngo niciye je ikibanza no kimenya naco nakurikiranye mugabo urumva abatumire barakizi mu majambo make ntitukibabwire ko ako usanga habaye amabo kwitura kandi kwinjira murazo bafise invitation none wumva byo cha bigenda nuko muga umuntu wese yagiye muri higanwa aratumiwe azoba hari nibaza ko natumiwe gusa afise n'abashitsi batatu azogenda twara numva none ko ico turetse ukibabwira kandi kenda kingenzi barakizi sadire umukobwa aremewe umusheri wiwe n'abavyeyi biwe babiri ivyo navyo nzi niwe umuhungu yemerewe umusheri wiwe n'abavyeyi biwe babiri mbese abantu batatu aba papa umugore n'abana babiri none uzozona wa gatatu ufise bane umva ni babiri abana babiri n'umugore nuko rero n'abadamu barimwo umva n'umugabo n'abana babiri nuko rero inshuti bagenzi bajyango mwebwe barundi namwe barundi kazi mwashoboye gukurikirana uko iri higanwa yaga nawe ryagenze nukuri dusubiye kubakengurukira vyimva mutima nta wobura kubandanya basaba gushigikira ikiyago cabose TV kuko ibihaca n'ivyawe ibihaca n'ivyiwacu kuko ugiye kumviriza byose bitugirira akamaro
tuzobwirwa ibizobandanya bica kuri televiziyo uko bizoba bimeze na cyane ko kumbure bizobishobora kuza ari ibintu biza kutunezera. Rero jewe nka Antoine n'ibitanga mwari kumwe jewe ndabashimiye. Reka nanje ndabashimira, ariko hari akantu twibagiye kubabwiye jewe ngoma ndakavuge sinzi ko ari akibanga. Aba bantu batatu barose nukuri basumije abandi baratweretse vrema ko bashoboye. Aba bantu vrema je numva Antoine bo kongera bakimba bakatuzana amateka tukaba niburi ku cyago ca Bose TV tukaba kwezi ko gutanga inkuru zimbitse za kahise k'igihugu cy'u Burundi kugira ngo n'ugwaruka gobo rumenye ibya kahise ku Burundi. Kandi ugiye kubiraba si bajya batatu gusa bose mugabo nabonye babishoboye. Ico wahejeje kuvuga kandi nabo bavyumvise. Twibage kubabwira yuko abashika 11 nukuri barose 50 kwijana. Ntariko twashatse kubabwira amanota ya bose ariko abashika 11 barose 50 kwijana. N'abarose 80 ni bane. Kwica cyose wacirenga. N'abarose 80 ni bane. Murumva yuko bagiye basumanya amanota make barakoze pe nuko gusa nibyo twavuze ni nta wa mbere hagatsinda umwe, nta bambere babiri babaho, nta babiri na wa kabiri babiri babaho. Nuko rero nanje ndabasezeye, ariko mbere ko ndabaseza ndabashimiye, ndabipfuriza kugira kugwa muri weekend nziza. Murabona ko turi muri weekend, hama kandi ikindi naco mukomeze gukurikirana ikiyago ca Bose TV. Hariho n'ibiganiro bimeze neza biryoshe, hariho abajournaliste bakabunye bo mu kiyago ca Bose TV. Nukuri vraiment bane baheza abajournaliste bose mu kiyago ca Bose TV ndabaramukije, Imana bahezagire cyane. Hama kandi turahamagara abantu bose kuza baraza baraba ikiyago ca Bose TV, bagira like, j'aime, comment ku biganiro byose bihaca kugira ngo tukomeze kuguma turi kumwe twese. Ciao, Imana bahezagire cyane. Murabo kwizegwa, murabizigirwa kabisa, mwarahezagiwe, muhezagiwe.